tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Ega nababwire rero Imana ati pasa none ko ibintu bimeze gutyo, kugira umuntu yumva uwo mutwaro nk'uko Imana iwufise, hari iki? Imana ibigenza gute? Ndakubwira umurongo twatanguriye ko birivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazogira iki? Abazombona. Bano Imana nyumunyumve neza, igihe cyose ufashe inzira yo kuba mu bucuti n'Imana, icyo bita kurondera Imana, aho ufashe inzira y'ubucuti n'Imana, hari ikintu Imana ikora muri wewe. Ikintu Imana ikora, ifata umutwaro wayo ikawugusangiza. Nimuranyumva neza? Nibona prince wa mu bucuti n'Imana, kimwe mu bintu Imana igira kuri wewe ni nkaho ifata uwo mutwaro igatangura kuwushyira mu mutima wawe buhoro 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 buhoro, ugatangura kumva urgence y'abantu batarizera Yesu Kristo, ugatangura kumva abantu gukizwa ari priorite, ugatangura kumva igikorwa cy'Imana gitanguye kugira valeur. Kubera iki? Prince wegera Imana, prince gukomera ku mutima wayo. Umutima wayo n'uyuhe? Nguyu barotubwiye ishaka ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri. Prince wegera Imana abirivuga ngo nkunda bankunda abandonde budahumeka bazombona, nigara umenya ko wabonye Imana, nigiye Imana itanguye kugukomini ku mutima wayo. Uribana kurondera Imana si misi yose Imana ikikwishurira ukabona Imana gutya. No, ayivuga uzombona, ikivuga ni handi Imana ivyari mu mutima wayo itanguye kubisuka mu mutima wawe, itanguye kubishira muri wewe. La urashobora kuvuga ati twahuye n'Imana, Imana yangendereye, Imana yamvugishije, Imana yashize ko fardo mutwaro. Bano Imana uno munsi rero agomba uno mugoroba ndabaganiza akantu kitwa umutwaro w'Imana. Imana igira umutwaro kandi umutwaro wayo iwukominika abantu bafise ubucuti nayo. Alors c'est très important ko umuntu wese muri twebwe, ubundi umuntu wese muri twebwe yategezwa kuba afise ikintu kimuremereye, yategezwa kuba afise umutwaro w'abantu batarizera, yategezwa kuba afise umutwaro w'abatarakizwa, yategezwa kuba ari umutwaro agendana, yategezwa kuba uri kurasenga, wategezwa kuba uri kuratura uwo mutwaro, uri kuriga ijambo ry'Imana, wategezwa kuba uri kuraronka ama instruction y'ingene wotura uwo mutwaro. Bishobora kuza mu buryo butandukanye, mugabo hano muri inosi kimwe mu bintu tubereyeho nico cyonyene kiza imbere y'ibindi. Amen. Oh, praise God. Alors umutwaro nyamukuru n'uyu, mugabo kuri uyu mutwaro tuwushikiriza mu bibanza bitandukanye. Bamwe ibaha ubuntu bakisanga n'abaganga, abandi kabaha ubuntu bakisanga n'abanyeshuri, abandi kabaha ubuntu bakisanga n'abakomersa, abandi kabaha ubuntu bakisanga mu bintu bitandukanye. Mugabo ivyo bintu byose bitandukanye bisanzemo kuvyerekeye Imana, yiteze ko ugenda gushitsa iki gikorwa, yiteze ko uyiremurura uwo mutwaro. Imana sinzi ngene noronka ngene no yakumenika. Mugi Imana afise umutwaro abantu batarizera, irafise umutwaro munini. Rega umurira wuzi, rega nk'ubu kubera twe turi ngaha turiko turatazira Imana, n'ubu buryohe dufise, n'ubu kuntu tunezerewe, turashaka kutibaza inyuma y'ubu buzima ibizokurikira. Nga inyuma y'ubu buzima hari ibihe bibi cyane ku bantu batarizera Yesu Kristo. Ndabwije ukuri, inyuma y'ubu buzima umunsi Imana ukugura amaso ukabona inyuma y'ubu buzima ku bantu batarizera Yesu Kristo, bitezwe n'ibihe bibi cyane batigeze kubona.
hari umubabaro batigeze kubabara no ngaha kwisi barababaye mbwa hari umubabaro batigeze kubabara hari ibintu bigoye n'ingene vyovugwa mbwa igitangaje Imana yashimye ko twebwe tuba abacunguzi babo bantu Yesu ahejeje gukora igikorwa cyabo ciwe ahejeje kurangiza igikorwa cy'umusaraba yashimye ko ishengero uwo duhisemo kugirira imbabazi tukamubwira ubutumwa bwiza akizera uwarabaye sove mbwa uwo duhisemo gufunga imbabazi zacu nitumubwira ubutumwa bwiza uwaratakaye ni twebwe turungika abantu mu muriro ni twebwe dufasha abantu kujya mu ijuru that's all Yesu ahejeje gukora igikorwa ciwe ubu ishengero niryo ridesida ati uyu naje mu muriro cyangwa uyu naje mu ijuru ubwiye ubutumwa bwiza ni nkaho uvuga ati uyu ndifuza ko yoja mu ijuru uretse kubwira ubutumwa bwiza ubivuza ati mu isanzwe wewe ndagufungiye imbabazi ndashaka uje mu muriro wibiye bitazoshira nta amen nkeneye praise God alors bani Imana gikwiye kuba rero ari umutwaro ukomeye gikwiye kuba ari umutwaro ukomeye gikwiye kuba ari ikintu mvuge ngo kikuriza gikwiye kuba ari ikintu kikuriza gikwiye kuba ari ikintu sije y'amasengesho yawe gikwiye kuba ari ikintu ugendana kandi uri conscious yacu aho ukorera aho wiga ukwiye kudasamara n'umunota n'umwe kuri iki kintu kuko hari muri imvi yavuze ngo urupfu rutaraza bambe inzambi itaraza cyangwa umwami wacu ataraza urupfu gogogoza abanyavyaho bari vulnerable cyane ku buryo yopfa umwanya n'umwanya yogwara umwanya n'umwanya bo mutera ikidaji yazindutse akomeye mukabareka mutera ikidaji mu gatondo gazinduka kubwira ati yapfuye bari ahantu mu kibanza kigoye cyane cyo kubamo mugabo nitwebwe ishengero dufite responsabilité yo kugenda tubakura mu isi tubazana mu bwami bw'Imana amen alors ibintu biranga umutwaro uva ku Mana icambere uwo mutwaro w'Imana uzokwamuza usumba ivyo ukeneye gihe cyose umutwaro uvuye ku Mana ukujeko wamuza uri hejuru y'amabezo yawe hari umurongo umwe nshaka ko dusoma ngaha abantu bose bakiri umutwaro w'Imana wamyuza ubasumbye inguvu Zemu murongo umuri muri 1 Corinthiens 9 somere ku murongo 16 hava ngo iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata kuko fise ikingobera ndasengera umuntu wese muri iki kibanza agira ikimugobera ntavuze ubutumwa nobona ibara nibaze Paulo buri mwana avuga ati iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata iyo mbwira abantu ubutumwa bwiza simfise ivyirato vyinshi atahubwo indani muri jewe ndafise ikintu kingobera ashi ibintu no bitanga karoro gute mahoro aguruka Claude musipoze ko jewe mutambona sivyo musipoze ko mutambona Claude gatufate ko Claude ariko aragenda gutya ariko agenda yashaka sivyo mugabo reka mfate ko haje ikindi kintu kumugobera ikindi kintu kumugobera ni force yo ifise na yishaka hama irikira mu oblige kuja iyo force ishaka ikireki kiniki niwo mutwaro w'Imana praise God Paulo vango iyo mvuga ubutumwa bwiza sindabitamwo hariho force itanyemerera guhora wewe mbona ngiye Makedonia ngavuga ubutumwa bwiza ukamona ngiye Korinto ngavuga ubutumwa bwiza ukamona ngiye Ifipi ngavuga ubutumwa bwiza si jewe hari ikingobera ubona Paulo akubiswe akavyuka aje kuvuga ubutumwa bwiza suko inkoni zitababaza hari ikimugobera ubona tutswe mugakavyuka agenda n'ubundi gusura gukiranira ubutumwa bwiza sukuvuga ko ibitusi bitamubabaza ngari ikintu cyamusubizayo icyo kintu cyamusubizayo ni giki
n'umutwaro w'ubutumwa bwiza. Vuga ati umutwaro w'ubutumwa bwiza. Bana umvize rero Paulo yari karavuga avuga ngo iyo mvuga ubutumwa bwiza sivyo nirata kuko muri jewe hari ikingobera kandi sikumugobera gusa kimushira ko na pression ku buryo avuga ngo numva santima fise numva navuze ubutumwa bwiza nobona ibara. Ni nkaho icyo kintu kimugobera umenga harimo n'igisure kimubwira ati musanzwe ukabona utabikoze yumva santima nkaho umenga nabikoze hariho konsekansi yogaruka inyuma yanje. Navuze ubutumwa bwiza numva nobona ibara. Bona Imana ngiki kintu senga muri uku kwezi kwa revival Imana restore mu ishengero itange apana b'abantu basunikwa kuvuga ubutumwa bwiza n'ijwi ry'umurongozi. Mbwa abantu basunikwa kuvuga ubutumwa bwiza n'ijwi ryo mu mutima n'umutwaro uri mu mitima yabo. Umuntu atakaje umutwaro w'ikintu kanaka bona Imana ubwo nyene aratanguye kuva muri ivyo bintu. Mbwa umuntu afise umutwaro wa Imana handi yavuga ngo fise ikingarukako igihe cyose. Handi yavuga ati umwitwari kwa mashengero igituma mu nitwarika amashengero si kibazo cha energy fise hariyo ikingarukako igihe cyose. Hari ikintu kingaruka igihe cyose n'umwitwari kwa mashengero. Ari cyo kintu kigarukako ni giki n'umutwaro w'Imana. Reka ndagwa akarorero kamwe. Umunsi umwe witwa Nehemiya ahura n'abayuda bamwe arababaza ati amakuru i Yerusalemu ameze gute. Baramubwira ati abayuda basigaye i Yerusalemu batatwa nk'inyagano ati babayeho nabi cyane. Akantu ka mbere Nehemiya arakakira ati babayeho nabi cyane baramerewe nabi gose. Ati sivyo gusa zanzitiro z'i Yerusalemu barazisenyuye. Kabaye akantu ka kabiri kamukubita ku mutima. Aca shirako n'icya gatatu ati n'amarembo y'i Yerusalemu huyo yarahiye. Ibintu vya gatatu birivuga ngo Nehemiya ubwo nyine akicumva ivyo ngo acara turikararira hama agiye kurira. Birivuga ngo acafata iminsi yo gusenga yisonzesha ari imbere y'Imana. Ariko asengera iki? Ariko asengera Yerusalemu, ariko asengera nabo bayuda, ariko asengera nayo nigo ruzitiro nayo marembo y'i Yerusalemu yabomoze. Afata umwanya ariko arasenga. Bari Imana uyu mutwaro wakoroke mu mutima kwa Nehemiya niyagi umuntu ava yiyumvira ngo wari umutwaro wa Nehemiya. Yerusalemu ujya mutwaro ubwa mbere wari uw'Imana. Mbwa igihe Imana yazana abayuda bagahura na Nehemiya bakamuganiriza indani mu mutima kwa Nehemiya hari ikintu Imana yari kirakorogoshora indani yari kishira y'umutwaro wa Yerusalemu. Ndasenga nkwivuga amajambo Imana ishira umutwaro wa familia yawe mu mutima, ishira umutwaro w'abagenzi bawe mu mutima batarakizwa, ishira umutwaro w'abakorege bawe batarakizwa iwutereke mu mutima wawe. Bariko baraganira gutya indani mu mutima Imana yari kirakora igikorwa. Ubo bamubwiye amajambo asanzwe mbere bariko barabivuga nta n'umutwaro bari bafise wa Yerusalemu. Baraje gusa baramwiganira amakuru ati abantu bahari abamerewe nabi. Hamubwiye ati inzitiro zarasenyutse ati amarembo yarahiye. Bamutera nk'inkuru. Mbwa muri izo nkuru nyene Imana ikirakora igikorwa mu mutima kwa Nehemiya itereka y'umutwaro. Nehemiya aturikararira. Nehemiya aje imbere y'Imana asenga yisonzesheje. None ibi bibaye nibiki? Imana imusangije umutwaro yari ifise wa Yerusalemu. Mugabo inaho musangije ichimwa na energy imuha grace mu bintu byose bikenewe. Mwibuka ingene yagiye atona ku mwami gushika arateba rasubira sana inzitiro za Yerusalemu. Bari mane kiryoshe ku Mana igwaye umutwaro igwa n'ibikoresho byo kuzoshitsa uwo mutwaro. Nubona nk'ubu nyene haguruka umuntu ngaha agira umutwaro watarizera itike ryo kwiyunguruza ubasangayo icyo ni cyo bari kibaza imbere y'Imana. Kazobaraya anointing ikenewe kugira bumve icyo ni cyo bari kibaza imbere y'Imana. Ibintu byose bikenewe kugira batahure nicyo bari kibazo. Imana ikeneye gusa abantu bafise umutwaro kugira bakomunike ibikenewe byose ibekipe n'ibikenewe byose kugira ngo abantu bayo babe sauve. Amena. Ndataka nakandi karoro ko umuntu umwe
Bibiri ivuga ngo Abisirayeli igihe bari bamaze imyaka 430 muri Egiputa, hama barasenga. Muri uwo gusenga amasengesho yabo araduga aja ku Mana, ashikira Imana. Bibiri ivuga ngo Imana ibona ingene bacugwa bufuni na buhoro, ibona ingene bababazwa, ibona ibikebere bakora, yumva n'amasengesho yabo. Mwumva byumvise Mose? Byumvise nde? Imana. Si Mose yavyumvise. Mose nta masengesho y'Abisirayeli yumvise. Imana niyo yumvise amasengesho y'Abisirayeli, kandi Imana ikigira umutwaro wo gukiza Abisirayeli. Nga uwo mutwaro wayo muri ino si yarikeneye umuntu iwukominika kugira ngo uwo muntu ayikorere umutwaro. Imana ikiraza ihura na Mose, igiye guhura na Mose ikimubwira ati Mose, numvise amarira y'abantu banje baririra muri Egiputa. Okay, ndi nka Mose cyane, mvuga ati Imana wavyumvise yego bakize rero. Nga Imana kubera ikiri ibwira Mose ishaka kumupartage uwo mutwaro. Praise God. Muri ayo majambo nyene bugira ikiramuha umutima wayo, ikiramukominika umutima ku bantu bayo bari muri Egiputa. Iramukominika cyabubwira ati Mose, ubu rero wewe haguruka. Mana, je namarira numvise y'Abisirayeli, umbwire ngo mpaguruke nje kubakiza. Nagira wewe wayumvise ni wogenda kubakiza. Ni kubera ko Imana umutwaro wayo nishobora kuwiremeka, yamikeneye umuntu awikorera yo ikamusapotinga. Yemwemera ati nzojana nawe, nibe yafaho nzo ndi kumwe nawe, kandi iramwekipa n'ubushobozi, iramuha ibintu byose bikenewe. Ati nugira ikibazo nzopuva Farao, nzopuva n'Abisirayeli ko ari nagutumye. Mugabo utegerezwa kugenda. Imana itegerezwa kuronka umuntu isangiza umutwaro wayo. Vuga ati Imana yafise umutwaro. Imana yafise umutwaro, kandi we nurekuriwe kugira imitwaro yawe. Nuri muri nose kugira ngo ushitse imitwaro yawe. Nuri muri nose kugira witwararika imitwaro yawe. Uri muri nose kugira witwararika umutwaro w'Imana, Imana yo yitwararika wiwawe. Praise God. Urazana dutakariza umwanya turabicurika. Turekera Imana umutwaro wayo, tukitwararika imitwaro yacu. Turabicuritse. Imana yashimye ko umutwaro wawe iwikorera muri Kristo Yesu, hama nawe ikakwikorera wiwawe. Praise God. Hama nawe ukacufata uwayo ukawikorera. Sinzi ko nonka abantu muri no sare bavuga ati Mana, nkoreza umutwaro wawe, nerekako umutwaro wawe mu izina rya Yesu. Buri Mana ushobora kuza kandi kiryoshe. Umutwaro w'Imana biragoye kuresista. Umutwaro w'Imana, ikibazo abantu bakorera Imana batagira umutwaro. Bazigitwa abantu bacika intege, aririmba atamutwaro Imana yamushizemwo, akavuga ubutumwa atamutwaro afise, akagomba kugira irero ry'imfuvyi, akariya mineva abantu atamutwaro afise mu mutima. Atamutwaro ufise uzobikora ukwezi, amezi 3 bizohera. Mugabo Imana yaguteretse kiyo fardo, itekemo na energy, itekemo na ambiance, itekemo n'ibintu byose bizokenera kugira uzorangiza icyo gikorwa amahoro. Ndasenga ngo abantu Imana ashize ku mutwaro ibintu kanaka iwushire mu muriro uno mwanya mu izina rya Yesu. Ushire mu muriro Imana. Bishobora gutandukana, umwe ikamushaka umutwaro w'abagwaye, undi ikamushaka umutwaro w'imfuvyi, undi ikamushaka umutwaro w'abafakazi, undi ikamushaka umutwaro w'ibi canke biriya. Mugabo vyose inyuma ya vyose bigamije ikintu kimwe, abo bantu kubazana kuri Kristo Yesu. Atari ivyo ugomba utakaza amafaranga yawe, ugomba utakaza umwanya wawe, ugomba utakaza ibintu vyose. Kuko umutwaro Imana ifise ni umwe si ibiri. Sikibazo cy'abantu bashonje, ifise capacité yo kubahaza no kugira ibintu byose bishoboka. Mugabo iguhagurukije kubwabo bantu, iguhagurukije kugira ngo umaze kubafashisha ivy'umubiri ubafashishe n'ivy'imwemo baze kuri Kristo Yesu. Amen. Wa mufrere tumukomere mashicha. Mena nkuwegeranye kwera umwanya wanje. Tuvuye ngaha ucuja mu biki? Tuvuye ngaha ngenda gufasha ikintu kimwe cyonyine.
umutwaro nk'uyo siwe ucagura ngo je numva umenga nogira ibi. Umutwaro nk'uyo ni Imana uguterekako. Kandi gufasha ikintu kimwe cyonyine. Uje imbere y'Imana ugati Imana ndakeneye ushire ku mutwaro. Ndakeneye ushire ku mutwaro muri ubu bwami bwawe ushaka kwiki. Mu gikorwa cyawe ushaka kwiki. Kuri bamwe usanga igikorwa cy'Imana bafise nka 80% umutwaro bikoreye. Baciyumvirako kuri dogere 80%. Uwundi ugasanga ari kuri 60. Uwundi ugasanga ari kuri 50. Abandi ugasanga bari muri moins 40, 20. Ugasanga ari abatafise na 0,5. Avuye mu rushengero se tubiraheze ivy'igikorwa cy'Imana ntibimugarukamo no mu mutwe. Bano Imana ndagomba kugufasha. Igikorwa cy'Imana gikwiye kuba priorite, gikwiye guma mu vyumviro vyawe umwanya munini ushoboka. Gikwiye guma mu vyumviro vyawe umwanya munini ushoboka. Kazobara haskavaye. Hani abantu bashika imbere y'umuntu ahiye. Umuntu igifi nyene gihiye ntuze. Mugabo akaza kuvyibuka ko byari bikeneye ko mufasha kuvuga ubwa kabiri wa muntu yagiye nawe nyene yagiye. Kubera iki? Ntibiri hafi mu mutima wiwe. Ntibiri mu bintu asengera. Ntibiri mu bintu biri hafi mu mutima wiwe. Bano Imana mumenye ko icyatumye uguma ngaha utaciye uduga ni kubera abantu batarizera utegeza kuzana kuri Kristo Yesu. Ni responsibility y'ishengero tutakwiye kweshapa. Ikindi kintu tutakwiye kunegrija. Ndasenga ngo Imana iteze inyota y'imishaha muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Shatara brahasko valiye. Bivuga ngo mwitwara ari kubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Nibisigaye muzo vyongego. Hari icyambere akabona ivya kabiri. Niducurika ibintu hari bikenewe mbwa hari bikwiye kuja imbere y'ibindi. Abatarizera. Kazotala brahasko vali. Ati pasa none nk'ubu nyene nohera he. Ahantu hambere wohera ubwa mbere. Iki cyo kuzana abandi kuri Kristo Yesu gikwiye kubira cya twese. Ibisigaye musengera ibindi mbwa iki ukwiye guhera ahambere honyine guhera ubanze ubitwararike muri prayer. Numviriza abantu Imana. Reka twimvire gatonya. Iyo uri kurigisha arigiye bisaba yuko rimwe na rimwe tugira pause reka twimvire. Uheruka gusengera batarakizwa ryari? Imagine gatonya. Uheruka gusengera abatarakizwa ryari? Mwese mwihaye inyishu. Reka dutambuke indi ntambuko. Uheruka gufasha umuntu kuvuga ubwa kabiri ryari? Bamwe baratoye umwaka, abandi baratoye 2, abandi baratoye 3. Ariko bantu Imana murazi ko ari gupfa kuba utazana abandi kuri Kristo Yesu. Mu buzima bwa Kristo ni nko gupfa. N'ubugumba. Nukubaho utavyara. N'ubugumba mon frère. Haravuga ati pastor reka je sinzi kuvuga ubutumwa bwiza. Ndazi ko benshi tutasanga ico kibazo. Si benshi bafise iki kibazo. Mbwa naho ufise ico kibazo. Hari umugore umwe yafashije abantu benshi cyane, yazanye abantu benshi kuri Kristo Yesu atarazi verse n'imwe. Urazi ngene yabigenjeje. Yahuye na Yesu. Yesu aramubohora. Aje kumubohora acagenda mu gisagara ati nimuze ndabereke. Ati wankijije ivyaha vyanje vyose. Ati nimba ari we Mesiya nta n'ivyonze. Ntiyarazi n'uwari we. Mbwa yavuze ati jewe gusa jewe igihe twahura nta mahoro nari mfise unda yafise. Igihe twahura nari merewe nabi umerewe neza. Igihe twahura nimboshwe nibi ubu rero yankijije. Aje bati namwe muragomba gukira ateko. Ati nta bindi vyinshi jewe nzi mugabo ngo ndabatwari yari. Ibi hari wovyonanira. Nayo bavuze bwa kabiri no munsi. Biraheze. Bati urazi wankijije ego ngo ndamukwereke. Uranzi ko nahora muri ibi ego urazi ko Yesu yankijije. Oya yarankijije rero ngo ndakwereka aho yankirije. C'est tout. Ibisigaye umushikaye mu rushengero tuzosha twimenya.
ndahakanya amasura yayandi nyene mwishengero. Buri Imana erega iyi association niyo baguma bahura naho nyene zazindi ari association batongeramwe. Association batongeramwe. Bavuga ati turi timu turi abanyene aba. Hama baje baraza bahura babonana ya masura nyene. Ganaje hege mara nkubitiza akajisho ngaha. Nkabaraba mfati basha ko turi ya masura nyene. Ko turi ya masura nyene. N'abashitsi kenshi babari ba Yesu ashimwe barakijijwe nabo nyene muri majambo. Eske nibaza ko abantu ishengero ari umugwi w'abantu tuza turahura tubwirana duterana intege no. Ishengero turigirwa ikogwa. Yesu yaduhaye ka insight. Yavuze ati jewe ari jewe noheba 99 nkaja kurondera imwe. Mwani majambo imwe iri très important. Umwami arayikunda ashaka kwikira gusumba 99 zamaze gukira. Ndakunda ingere yaciye avuga. Yaciye ngo mwari muzi yuko mwijuru iyo umunyavyaha umwe yihanye haba umunezero mwinshi mwijuru. Mwijuru ntazokwigira bahimbaza Imana ngo warosi umuriyoni w'amafaranga. Nta n'umusi numwe mwijuru bahimbaza Imana gutyo. Mwijuru nshaka guhimbaza Imana ngo wavuye kuri kazi aka ugenda kuraka. Sindi contre ya promotion. No, ntege muranyumva nabi. Mbwa ndiko ndakubwira Imana ikugira ico kintu ikakugurira uwo muryango wowe ucubona iki. Praise God. Imana yizubwira ati ikintu cyonyene gitera gihindura atmosfere mwijuru. Abamarayika baca batazira. Ni gihe umuntu umwe agiye nama ngomba gusenga nti Imana ntakuntu wontembereza ukanyereka ibintu biba umuntu umwe avuze bwa kabiri. Kandi umunsi umwe nzobibona. N'ibindi byo kagira ntiyabinyeretse. Nibizobinyereka vraiment kizima ndabifitiye inyota. Rega hari ibintu Bibiliya ivuga ukumva ko niducekiye neza ibintu biba biriko biraba mwijuru n'uburemerezi babiha. Ikintu kimwe gusa kuzana muri Kristo Yesu birahindura atmosfere mwijuru yose. Nimba bahora batazira ukuntu uwo munsi birahinduka. Uwo munsi birahinduka kubera umuntu umwe gusa aje kuri Kristo Yesu. Ako gaciro babiha mwijuru. Eske twokabiha ngaha muri ijengero. Twokabiha natwe twobibona gutyo.